Ikaze bakunzi ba Rock Media, ikaze bakunzi b'ibiganiro bitandukanye mushikirizwa n'imbonesha kure yacu kandi ari nayo yanyu ya Rock Media, cyane mwebwe abakunzi b'ibiganiro by'inkino bitandukanye tubashikiriza, abakunzi b'ibiganiro vya Lux Sport, abakunzi b'ibiganiro vya Medic, ibiganiro vya Mumenye ndetse n'ibindi bitandukanye, mwebwe mudukurikirana atandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi canke ku mbuga hwaniro, mwebwe mudukurikirana kuri Star Times, mwebwe mudukurikirana mu buryo bwose butandukanye. Tubahe ikaze kuri uno munsi wa mbere mu kiganiro ca Lux Sports, ikiganiro kiza kudufasha kuri amakuru yagiye araranga indwi iheze, nuvuga ngo mu nkino zitandukanye hano mu Burundi canke mu makungu. Kuri uno munsi murabona ko ari jewe Anela Horis Ndongozi, turi muri studio za Rock Media, ndi kumwe na mugenzi wanje Gilles Boris Ingabire. Reka ndamuramutse neza ko ni reka manzi ndamuramutse kandi ndamuramutse ndamuhe ikaze. Murakoze cyane kumikaze muri Lux Sports, nizere ko n'abari kwadugukana bose bameze neza. Tuvuye muri weekend, nibaza ko na weekend aje kuba igana neza. Ni ryambere aje muri Lux Sports yambaye jersey ya Arsenal, sinzi igituma yashobora kutubwira igituma. Si ryambere, ni kuvuga yuko tuvuye muri weekend, ni weekend nuvuga ko yari yambaye cyane kwa kunzi wa Arsenal. Rero usanzwe uri umukunzi wa Arsenal? Oya, ariko nashatse kwifatikanya nabo. Baje ko batwara igikombe ca Premier League c'imyaka myinshi cyane batagitwara, numva abenshi mu bafana ba Arsenal ntibari bwige banabona nuvuga Arsenal katwe ico gikombe mu gwaruka rwa vuba. Rero numva twakeze, numva nanye nashatse kwifatikanya na nuvuga ngo abafana ba Arsenal niwo mwaka wa mbere banditse kuri Facebook ati we are the Premier League champions. Muri 2004 nta Facebook ni bwa nuvuga ko nico gituma numva ni ikintu kiri special cyane. Abantu benshi n'abatari bwakoresha amatelefone, numva ko n'igihe bari gutwara iyo Premier League naza ko hari ibintu by'ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibyari bwatira imbere, uretse Facebook gusa. Muri rusange ibintu by'ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibyari bwaje ku rwego hejuru. Rero ni umunezero ukomeye cyane ku bafana ba Arsenal. Reka tubakeze abafana ba Arsenal, naza ko bavuga rero ngo hagiye iyo umuntu atanguye ngo abatanguye. Rero abafana ba Arsenal bava bati turatwaye Premier League, turatangura. Hari abatanguye kera batwaye kimwe bihera ari 11 muga cari kimwe kimeze neza. Umva ni kimwe Arsenal ni kimwe kimeze neza. Ni kimeze neza kumva kiya bavuga ngo cari kimeze neza kubera yuko cari igikombe batwaye badasinzwe match nimwe. Hacaje imyaka 22 no musebe baragarutse kandi basubira batware. Rero ibikombe biri normal, kiya nticari ki normal, cari ki very special. Nta 22 yaheze ubunye nagwa mvuye ngo yashobora guhenda 22, ariko nta ubizi. Reka ndaza kuza kubigaruka ko neza ku mugwa Arsenal. Mu kiganiro cy'uno munsi naza ko tuzaguhera hano mu gihugu cacu cy'u Burundi, ni muri basketball nkuko vyama hano muri kino gihe ariko araba Abel. Inkino zariko zirabandanya, imigwi imwe itsinda iyindi itsindwa. Twariko tubona match ziryoshe ku munsi wa gatandatu, cyane umugwi wa Tigers uriko atsinda umugwi wa Remesha. Ku munsi w'Imana Remesha iza gukosora ibintu bitari byitezwe, itsinda Kera. Ubwo yatsinzwe na Tigers, itsinda Kera. Nibaza ko ari ibintu biza gutuma ino course ku kibanza ca kane ndetse n'icya gatatu hakiriho, nuvuga ngo atawuramenya ngo ni naka canke naka. Nuko tuvuye muri basketball turaza guca mu ntamba mu rugamba z'abakuze senior. Naza ko haraheze indwi witwa Sangwa Patrick Mayani ashize hanze urutonde rw'abakinyi agiye gukoresha mu nkino za gicuti canke inkino za kivandimwe Uburundi bugiye kuba bukina n'igihugu ca Maroc ndetse bukine n'igihugu ca Guinea. Urabona ko ni inkino za kivandimwe, ni muri Travel International agiye kuza mu kwezi kwa gatanu nyene kwigenekerezo mu kwezi kwa gatandatu. Mu kwezi kwa gatandatu, mu kwezi kwa gatanu, ni mu mpera z'ukwezi kwa gatanu igenekerezo rya 2026 nimba ntibeshe, bakina n'igihugu ca Maroc. Nuko ku munsi w'ejo muri rusange, azoye ku munsi wa kabiri, azoye ku munsi wa kabiri. Urabona ko ni intamba mu rugamba zimaze kuba kandi zimenya n'ibihugu bagiye kuba bari mu itsinda rimwe mukondera itike ryo gukina igikombe ca Afrika cyo mwaka 2027. Azoye ku gihugu ca Algeria, igihugu ca Zambie ndetse n'igihugu ca Togo. Ubu Burundi bugira kane. Nuko tuzova hano mu gihugu cyacu Burundi twerekeze ku mugabane wa tuza kuja muri English Premier League. Nibaza niho tuza guhagarara cyane. Igano ryamaze kuba arirangira mu mugwi wa Arsenal, bariko barahimbaza nyuma y'imyaka 22 English Premier League baje kuba batahukana. Ni mu Manchester City bariko barasezerera abakinyi batari baki ndetse n'umumenyereza wabo yaramaze ikiringo c'imyaka 10. Abafana n'ibindi migwi bavuga ati turaruhutse,
nagenda naza kubona abafana ba Arsenal bavuga ati naho kantu uyu aje kutubwira ngo hajya turatangiye tugira tubandanye naza ko mu bintu bibatera ingufu nuko witwa Pep Guardiola yarameze nk'uwamaze kwiba yifatira English Premier League imyaka 10 amaze muri Manchester City atwayemo ibikombe bigera kuri 6 abandi bariko barindira imyaka 22 abandi bariko barindira imyaka 10 haya ni uziko Arsenal iravugwa mugabo yoyo nuko ari nyinshi Manchester United ikuzuza imyaka igera kuri 10 wabona ivuga kandi Manchester United yanditse amateka no munsi tuvugana n'ifisi ibikombe byinshi mugabo umva ko iramaze iyo myaka igera kuri 10 bagiheruka 2012 Chelsea ilikuwa kwiza imyaka 10 kabisa umva ko ni ntirakwira 20 Tottenham Hotspur kuva citwa Premier League ntirafigitwa na umva ko ntirakwira 22 mugabo umva ko imyaka iri kuragenda nuko reka nibaza ko tubanze tukamira amate gato tukaje tugaruka anido n'ubigana cyacu nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCAB yamana bishasha twabazana ibinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikora amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata Nickel ati none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko wavubura n'abagizi ba nabi bakayakwiba ikindi cangeye ko kuri ico nuko ushobora kubikora amafaranga yawe kwishami rya ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose shika mu iterambere na BCAB. Twinjire mu idonido ry'ikiganiro cyacu tugaruke twerekeze duhera no mu Burundi duhere muri basketball sindamubaza ngo weekend yagenze gute nibaza ko uko yagenze ni wabizi araza kubitubwira nubwo tayimubaza ndaze kwaza kubitubwira muri ABEL Amstel Basketball League yako arakina indwi igira 14 na 15 muri phase retour ni inkino zitandukanye ariko ziraba bivuga ngo hari inkino zari zitezwe ari gwa rukino vuga ati resultat y'urukino iraza kwinfluence ikintu kuri class cyane cyane ubu tuko turaba bino bibanza bine bya mbere ikibanza cya gatatu n'ikibanza cya kane bone baza ko mu misezi twavuga ngo Kierne ikibanza cya gatatu irasa naho mengo yaramaze kucifatira ariko turavye resultat zo muri weekend turashaka kuvuga ko n'ikibanza cya gatatu Kierne nevuga ngo bitari officiel itaraza gukonfirma neza byose biracashoboka twabonye mu gwa Tigers no mu gwa Remesha gwari rukino uvuga ati ni imigwi ibiri yose iri kuyagwanira kino kibanza imigwi iri kuyagwanira kino kibanza uravye urukino rwa Kierne na Remesha hose kwa rukonye naza ko ubundi mugwi nuvuga ngo izi nkino zaje kuba umugwi wa New Star ari uri mu kibanza cya kane yego mugabo urumva ko wategezwa kwa fronta umugwi wa Dinamo urumva ko iyo ni defete ibi ubu ntabona na match taraba baje vuga ati Tigers yose na match zabo zose baraza gucafata kino kibanza cya kane Remesha yose na match zabo zose biraza gutuma iduga yegera imbere rero nuko vyaje kwa bigenda ni Tigers yagize operation nziza cyane itsinda umugwi wa Remesha nibaza ko ari ibintu bizoza gufasha n'umugwi wa Tigers bishobora gufasha umugwi wa Tigers muri ara Federation kuko naza ko hari gihe ziba zinganya ama victoire kuko ni ibintu byoroshe cyane biroroshe zinganya ama victoire Tigers izo bifise iyo avantage ya confrontation directe kuri Remesha kuko ibatsinda rero tu rero naza ko uje kuraba ino weekend uravye cyane dufatire kuri izi zibiri yego Tigers yatsinze Remesha iratsinda na Young Eagles inagira n'amanota menshi inagira n'amanota menshi Kierne yaratsinzwe na Remesha Remesha yaratsinzwe na Tigers iratsinda Kierne izi equipe zitatu ana ko rotation imeze neza cyane ana ko mu bisanzwe haba kuri Remesha haba kuri Tigers haba ndetse no kuri Kierne yaje kuba ikora operation nziza cyane gusumba izindi muri no weekend dufate muri no weekend gusa n'umugwa Tigers kumva Tigers yaje kutsinda Remesha yari match Remesha na Tigers zose zari ziri nyuma yo kuzokina playoff bari muri kubera kwanza ca kane ca gatanu ca gatandatu mugabo rero iyo imwe muri aba babiri uwari kuza gutsinda match zibiri zose yari kwakoze deal nziza uwo nawe ni Tigers kandi yaje kwatsinda wa wundi nyene muri football ngo turavyibuka ka kantu ka Mourinho tuvuga ngo ubwa ngo twari igikombe cage ubwa mwaka ni kakoze muri Premier ni kakoze rero uza gutsinda babandi muri ko murahigana nawe no musi nibaza ko Tigers umuntu bari koragwanira cyane ino Big 4
bon Kerne tubanze tuyikuremo gatoya icyo dusigara na Remesha na New Star yaje kuba novuga iza gutsinda umugwa wa Remesha neza ko Remesha nayo iciragaruka kandi ya Kerne natwa turavuga tiburiya yaramaze gukonfirm ikanza ca gatatu wowe waranarengeje uravuga akantu irashobora no kuza gukuramo umwe muri iyi migwi ibiri Dinamo ndavuga ati ngaha ari Kerne irashobora kuza gukuramo na Dinamo kanza ca kabiri hakavamwo umwe muri rero no musana ko yaje kuba itsindwa mbere banashima binayoroheye cyane mu gwa Remesha iza kwitsinda mu wa Kerne neza ko ni naho biryoheye nova kuri zino match za Abel ko nimba tuvuga ati alafe ya saison tukaza kwa tubona imigwi yose inganya amanota ikanganya intsinzi bazoza kwa baraba amanota baze kubaraba ukuntu baje ko bahura mu mafaze haba fazare haba na fazare tu Tigers yakoze deal nziza kuko na fazare yari yaje kwitsinda mu gwa Remesha Kerne kwabaye kwihorana hagati ya Kerne ndetse na Remesha cage ngo turibuka yuko Remesha je kuba igira inkino zine zose zitanu zikurikirana Tigers icigira victoire zine zikurikirana nako nakazi keza kurandi kwa Tigers no musi abantu bashaka kubaza ati mbega Tigers ntibashaka kuza kuramplasa no musi New Star baje kuba kina iri mu kibanza ca kane no Tigers ni bikanza ca kane umuntu nashaka kubaza ati eske Tigers nayo ntitwoza kuba tuyishira muri ca kibanza twa turashiramo Kerne ubwa mbere tuvuga ati Kerne yamaze kwikonfirm mu kibanza ca gatatu na Tigers turavye ukuntu iri kina muri no miss turashaka kuvuga ati tutashyize mu kibanza ca gatatu hasi turashira mu kibanza ca kane Tigers muri fazari baje kuba bagira defeat baratsinzwe na Dinamo baratsinzwe na Nani baratsinzwe na New Star baratsinzwe na Kerne bagize defeat neza ko ari izo bagize defeat ziri uno munsi no mugwa Kerne bakuje defeat zitatu ni defeat ya zibiri za mbere muri match ari muri fazari ni yuno munsi uvuga ngo Tigers zifite defeat zine ni defeat zine bagize zikurikirana kabisa baza kandi uno munsi ndaza ko baje muri iyo phase nyene Tigers ije muri iyo phase kuko igomba yashene match zine ikina ni imigwi nyene zazindi nyene uno munsi niho bageze uno munsi Remesha bagize defeat nyinshi muri phase muri phase batsinzwe n'umunani baratsindwa na Dinamo baratsindwa na Kerne baratsindwa na New Star baratsindwa na Tigers umva baje ko bagira defeat zigera kuri zitanu muri phase muri phase retour baragize defeat imwe nuvuga ngo defeat zigera kuri zitandatu baramaze gutsindwa na Dinamo muri phase retour umva ni defeat zigera kuri indwi ku mugwa Remesha mugabo umva gutsindwa na Dinamo nande igiyonye n'ibintu babiri no musi naza ko nta kintu na kimwe kirakoreka uravye iyi 3e place uravye 4e place no musi naza ko na Kerne tuyiravye no weekend nibaza twari twavuze mu biganiro biheze Tigers abayitranje uno munsi ni batatu kandi biremewe ko bakinira rimwe mu kibuga ni avantage cyane kuri Tigers uwo ubiravye turetse kuvuga ibyo twari twavuze mu muvyeyi turavye iyi ndwi ingenije kubirangira amahigwe Remesha Tigers na Kerne kuko ni imigwi biyonye niyo ndeke kibanza ca gatatu n'ca kane amahigwe ni Kerne nitwoje dufatira kuri no ntsinzi bagize kuri Remesha yonyene ngo niyo ikiza ku definition yuko bamaze kuba batakaza kino kibanza canke amahirwe ariko aragabanuka kuri 3e place canke 4e place ko twaje kuba tubona hockey baheruka kugira muri no weekend yaje kuba yigaragaza nako kameme barafise effectif bari bafise muri fazare yaragize ico bibafasha nayo kandi urabona ko niyo boje kongereza ko none ikira irazana impinduka ntitwaje dufatira kuri no match imwe yonyene rero gusa nibaza ko amahirwe menshi no musi turashaka kuvuga yuko Remesha amahirwe ariko aragabanuka tumaze kuraba inkino bamaze kubakina turavye na defeat baje kubagira muri fazari nibaza ko amahirwe ariko aragabanuka cyane turashaka kongera ko iyi defeat ya Urunani peut-être Urunani Remesha ishobora kuba nk'ibice nka 80% izoshoboka urumva yuko amahirwe ariko aragabanuka par contre uno musi nibaza ko turi muri position nziza yo kuza kuva yuko Kerne yamaze kuba iconfirm ni Tigers ni New Star par contre Remesha yo urumva biragoye nyene muga ntirahebura cyakane kirashoboka ntirahebura mugabo en tout cas mu pourcentage ifise amahirwe menshi cyane ifise amahirwe make cyane no musi ni Remesha turavye ko ibiharuro Remesha yagiriye intuzeye ku munsi wa gatandatu Remesha igitsinzwe na Tigers bwanje navuga ati hamwe Tigers isigaje akazi kamwe yoza igatsinda New Star kuko navuga ati sinabona vraiment uriko sinabona ko Remesha ashobora gutsinda Kerne kuri match yo kuzari bikoshanye deje uhejeje no kuraba performance bari bagize kuri Tigers bavuga ati
nta probability ni nto cyane yo gushobora gutsinda umugwi wa Kerne. Rero kubona baratsinze Kerne hamwe Kerne ije nayo igaca itsinda Tigers. Umva Tigers nindi defeat izobigize. Umva Tigers gutsinda Urunani na Dinamo biri kure nk'ukwezi. Tigers ifise akazi gakomeye kuri match zibiri, kuri match ya New Star no kuri match ya Kerne. Izi match zibiri bagize defeat zibiri zose bacongera na za zindi ucongera defeat y'Urunani na Dinamo ziri 80% zishoboka. Je mvuga 90 kwani. Umva ivyo bizobije ko bigora. Naza ko ikibanza ca kane kuri Tigers kiri kuri zo match zibiri. Kerne na New Star ntibazitsindwa zose n'imiburi bapfume batsindwa n'imiburi mugabo kugira ngo bisekirize bazitsinda ari zibiri kandi birashoboka kuko twaje ko tubona Kerne ejo nta bintu byataje kubaragiza amahokri ujyasanya nibaza ko match ya mbere yakinya ari match ya Muzinga muga match ya Muzinga ni si match okotera ko umuntu uzanye bushasha ku munsi w'ejo nta bintu byatari yaje kubagira nibaza ko yara nababaye kuko yasohotse match idaheza ariko aracumbagira Tigers naza ko irafise amahirwe kuri Kerne. Gusa ahantu bizoza ko bigoranira no musi Kerne yamaze kona erere yaje kuba ikora kuri Remesha. Burya niyo Kerne ziko turavuga na Remesha na zone ziko ziragwanira ibyo bibanza. Nubwo yuko nimba yabonye ko yakoze erere kuri Remesha kuza kwemera kandi gukora ikosa kuri New Star, kuza kwemera kandi gukora ikosa kuri Tigers ni ikosa zo ikomeye cyane mu gihe twabona yuko umenga yo yamaze kwa yisekiriza. Twaje no kwa turaba mbere wanashima na mu match tuvuga yuko zitangura twamaze kubona ko 80% cyangwa 90% ziza kwa zitsindwa ubona ko yaje kugira performance nziza haba kuri contre Urunani haba kuri contre Dinamo nako bagira performance nziza nubwo bataza ko batsinda rero kuza gufatira kuri no musi Tigers Kerne nazo hazo ari match komeye cyane ko na Tigers irabona yuko itsinze Kerne cygatsinda New Star na kazi keza cyane baje kuba biyoroheza kuri zindi match zizoza kwa zikurikira kuko no musi baje kubahura na Aigle Noir baje kubahura na Muzinga baje kubahura nandi nako match baba bamaze kwa yimetriza kuza kugira turashifra nako uri kuri sekiriza bwa n'amanota ze kwa duga naza ko kuri Tigers akazi gashoboka keza ni gusinda New Star gusinda na Kerne ariko kandi na Kerne bizoza kuba izoza kwikoresha inguvu nyinshi cyane kwa ngo ntize kwitakaza nko kwaje kwitakaza kuri Remesha. Nuko nibaza ko ubu tugiye muri phase ya saison izoba ikomeye cyane ku migwi yose. Tigers igiye kwanshana twabize match zine Urunani Dinamo zikurikirana muganizo Urunani Dinamo Kerne na New Star zigiye gukurikirana kwa nyina rizimwe. Nuko ico ndi cyoco bazohereza kuri match zitatu Rezipo Gymkhana ndetse n'umugwa wa Muzinga. Umva ko Tigers muri iyi phase iyo yashaka kudecida ati twebwe Big Four ni sawa Big Four si sawa kuko zine nivyagenda uko vyagenze muri phase bakagira izi defeat zine zikurikirana umva ko aha mahirwe azoba ariko araja munsi y'ubusa ikagira izi igatsinda zibiri cyangwa zitatu muri izi zine zibiri zitatu nivyo Tigers zimeze neza kubera ikintu cy'abatranje abatranje bakina rimwe ari batatu David Ororo Jonathan Monzi na Paul Ereng ubona ko hari ikintu gikomeye bagira muri nzeye muri Tigers nuko nibaza ko ni Tigers ni izi match zine zishobora kudecida fin ya saison yabo si bajya muri playoff cyangwa bataja muri playoff. Kerne bafite match zitoroshe bo bazohereza ku na Dinamo mugabo hagati muri izo zine harimo barafisemo Tigers barafise muri zindi Remesha yoyo irisa n'iriko irahagarika nzeye kuko nibaza ko match kurikira Remesha ishaka kwa Urunani umva ko yego n'ubundi nivyo bazokina Urunani 16e jo Remesha izo biri kumwe n'Urunani umva ko za match zose Remesha barazikuye mu nzu mugasize zikomeye nyine kuri Remesha baje kwa tubona Remesha nibaza ko uno munsi hari abakinyi bakomeye muri phase hari abakinyi hari match zimwe batakinya bajya bakadre mu munsi bakina match zose bagize na ranfort ikomeye ya Paul Mwanjo naho bakina mu mugwa Dinamo umva nico gituma mvuga ati bakuyemo Dinamo bakuyemo Urunani Tigers Kerne Rigamuga ukuzikura muri kuravuga ni kuzikuramo ko baje gukina sikuzikuramo nuko bazinese ko sinibaza haba umuntu watuvugana kambwira ati yari umuntu wo muri Tigers mwambwira ati jewe mu kazi badutumye nta gutsinda Urunani nta gutsinda Dinamo birimo nibaza ko n'andi mayikipo kuri Remesha peut-être ukuntu mugana Tigers nawe nyine bashaka gutsinda mugabo mu gihe utayitsinze nta shemi irimo utsinze ni sawa nibaza ko izi nkino zine tugiye gukurikiza zirasha kuri Tigers ho biri office nivyo zizokwerekana ko Tigers
izobandanya canke izobandanya kabisa nako akazi gakomeye cyane ni kuri zino match muri kumuragwana ivyo bikombe ariko kandi gacuza no kuraba mbega ya Dinamo ya urunani ndashobora kuza ku nkayirengana iyindi iri nyuma ugasanga zahuye nkukunya Ken arigize imana ugasanga Tigers ikira kina na Remesha hama Tigers igacigira imana Ken ikira kina na Remesha anayiko ni iyo rotation niyo utumuvuga ati nakaratsinzwe antsindiye naka nanye ndaza kwandonka kwako onako match ziba ziri seri zose ya nuko je amahirwe nguma ndashira kuri Ken je nguma mbona nubwo batsinzwe no mugware menshi je nguma mbona ko Ken doto twaso umuntu agiye gukora classement nibaza ko yohera kuri Ken nibaza ko Ken amahirwe nguma ndayihana ya je nguma mbona ko Ken mu nkino zibiri zanyu entre Urunani na Dinamo shaka kwiko izoburamwo umutsinda icyo nguma ndakibona neza kandi ndazi ko birashobora gukunda kuko umugwa Ken ndawuha amahirwe paraporo ya Remesha paraporo ya Tigers na niyo sari tuma tuyibagira mugana nyene iracari ko iratunga nganye ni hafi nuko nibaza ko amakuru kwavuga muri basketball hagarukiriza ngaho ni nkino zari zimeze neza ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana nibaza ko mu biganiro bikurikira tuzoca mu bakenyezi aho hariho ibintu bimwe bitariko biragenda neza nako match zibiri kunzwe mushobora gusanga equipe zibiri zatsinzwe difference y'ijana umva ko nibaza ko ngaho nyara akantu gahaze muri basketball y'abakenyezi nibaza ko ari muri midweek yo kuwa kane canke ku wundi wa kane canke ubwandu cyo kumunsi wa gatanu tuzobicako tukaraba tukegera ababijejwe nibaza ko abari ibintu bitariko biragenda neza cyane muri basketball y'abakenyezi eka imbere yo kutuva mu gihugu cy'u Burundi twerekeze muri football ni mu ntamba mu rugamba ni Sangwa Patrick Mayani yaje kuba ashira ahabona urutonde rw'abakinyi azokwifasha mu nkino za gicuti nkino za kivandimwe zibiri kandi zinakomeye ubundi uzabikora n'igihugu ca Maroc Champion d'Afrique kuri May hamwe n'urundi rukino uzabikora n'igihugu ca Guinea abona ko inyuma nibaza ko zizoba ziri no muri cadre yo gutegura ama-eliminatoire azotangura mu kwezi kw'icenda muri CAN 2027 intamba mu rugamba nyaza ko ni baje kwa bihaye novuga akazi keza bo karakomeye ariko nakazi keza naza ko kuza gukina na equipe yaje kubitwara igikombe biciye muri May ni kimwe mu bizoza kwa bifasha uburundi nkamwe bwoza kwa bwitwara neza kuri ino match surtout kuri match runani muranu bwoza ko bwitwara neza kuri match ya Maroc naza ko bizoza no kwa bibafasha kuduza kuri FIFA ranking rwa rutonde rusoka buri kwezi naza ko bizaza ko bibafasha kuduga ariko kandi naza ko Sangwa Patrick Man twaje kwa tubona ngira ngo nubwo tutarabishikira baje ko haje kwasohoka nubwa byaramaze kumenyekana uko ibihugu tuzoza kwa duhura nabyo Algeria Zambie Togo n'u Burundi bugira kandi naza ko ni muntu mbere zo kuza kwitegura zino nkino rero kuze guhura na Maroc kuze guhura na Guinea naza ko nakazi keza kurande rwa Patrick Mayani ko hamwe twese turazi yuko yavuze ko ihangira afise ni gushikana Burundi muri CAN 2027 kandi twavuze yuko si itegeko ahubwo ni devoir yihaye ni devoir ntago ari target afise ni devoir afise kuza kwashikana rero Burundi muri CAN rero naza ko turavye zino nkino je kwa ahera ko za match amical naza ko ni muntu mbere yo kwamaze ko yitegura neza CAN ya ni ntaba mu rugamba turi muri gutegura CAN ruzo muri kuri Algeria na Zambie na Togo ndetse n'igihugu cy'u Burundi ni ibihugu bibiri byonyene bija muri CAN intamba mu rugamba zifite amahirwe yego Naza ko kubwanje Burundi burafise amahirwe yo kuza kurengana bon turavye Togo no Burundi unaravye no kuno baje kwa babiklasa na ko Burundi buri hasa hatangura Algeria ifise amahirwe menshi cyane harakurikira Zambie none ifise amahirwe muganaza ko Burundi no munsi turavye bon hamwe tuza ko twanze turindire gatoyi harashaka kuza kuvuga ibyo muga turanze turabe ukuntu bazoza kwakina kuri zino match baje kwakina je kubwanje ndi convaincu ko Burundi ushaka kuza ugakuramwo Zambie muri kiyo kibanza ca kabiri ugasohoka ari Algeria Burundi nuvuga ngo devoir Patrick yarashaka kwishika cyane nukuri ndavye muri group turimo twebwe nibaza yuko devoir anagusamara kubayemo ubu abarundi bashikiye zino ntamba mu rugamba turashobora kuza kubona Burundi ubaye mu kibanza ca kabiri n'inkino zo kwakira ubu nibaza ko zizoba biroroshe uno munsi tuzavuga ngo tugiye muri
Muri bahita Tanzania. Benjamin Mkapa Stadium oya tuzoza kuri ku kibuga Intwari numva yuko kandi turamaze kubona yuko iyo Uburundi bwakiriye bon nige baba bwakiriwe twarabonye ko utsinda ibitsindo bine numva bwakiriyeho n'umunani turashaka kubona Uburundi buza nibaza ko naje ku bwanje naza ko bishoboka igihugu ca Zambi nivyo kirakomeye gifise histoire muri hano muri Afrika muri football ya Afrika naza ko Zambi barayizi ifise histoire sico kimwe n'Uburundi igihugu ca Togo naco nyine naza ko hari igihe twaba tukibona muri Gabon igihugu cakunda gushikirwa n'ibisanga mugabo ugasanga cashoboye gushika muri CAN imyaka haraheze imyaka myinshi kitariko kirajayo mugabo uravye no ku rutonde rwa FIFA naza ko Togo iri imbere yacu imbere yacu naza ko nimbona kujya nyene bipanze uvuga ngo iyo koragira tirage hariho amashapo chapeau 1 chapeau 2 chapeau 3 chapeau 4 baje bisanga bijya bihugu bikomeye Algeria za Maroc za usanga ari chapeau ya mbere chapeau ya kabiri niziya za Zambia n'izindi uvuga ngo Burundi baburi muri pot 4 umva ko ku rupapuro n'aba outsider mugabo byose bashoboka yaje ko atanga ubutumwa sangwa Patrick ku rubuga rwiwe rwa Facebook avuga ati nivyo turazi ko turaba aba outsider mugabo twarabonye kenshi ko football niwo mukino wa mbere ama resultat yawo ashobora kudejua ama pronostic cyane gose kandi naza ko hano hantu birashoboka cyane naza ko uko tubona baje zisanzwe zitondetse Algeria Zambia Togo Uburundi turashobora kurambera ugasanga ni Algeria turashobora kurambera ugasanga ni Burundi Algeria na Zambia na Togo byose birashoboka ni amahirwe menshi naza ko nizi nkino zibiri zizokwerekana position y'Uburundi ntituzorabe resultat zonyene tuzorabe ukuntu match baje ko bayikeneraza ko nico kintu cyambere tuzogihambaye ntitworabira kuri resultat kuko twoza kuba dutega umutego Patrick ngo tuzokwitega utsinzwe na Maroc ngo utsinda Maroc 3-1 naza ko biragoye cyane mugabo kugira draw na Maroc neza ko azobara akazi gakomeye cyane tukanaraba mbere banashima nuko baza kubatsindwa tukanaraba mbega match je kugenda gute ari gusanga match baje kuyitsinda ugasanga ni chance mugabo tukazakora mbega baje kwatsindwa by'ukuri bamereta gutsindwa canke bari banagerageje nawe nyine ubwabo ko musabize ko bimufasha gutegura anegeranya abakinyi azoza kwa yifashisha muri CAN 2027 nuko hamwe batsinze bakinye neza kuri Maroc bivuga ati nimba twashoboye gutena tete imbere ya Maroc kubera ko imbere ya Algeria bitokunda kubera ko imbere ya Zambia bitokunda twarinze dutena tete kuri Champion d'Afrique umva ko byose bizoba bishoboka neza ko byose birashoboka amahirwe masa ku ntamba mu rugamba reka tumire amate gato oce tugaruka twerekeza ku mugana burayi nk'umunywanyi w'ibanki BCAB wowe ufise ubwoba ko udashobora gusuma ata amafaranga wagendanye ibanki BCAB yamana bishasha twabazana iwinga bushasha bwo kuriha amafagitire no kubikora amafaranga mbega ubwo buhinga nubuhe hoho bukora gute nakamashini ko kuriha fagitire canke kubikora amafaranga ukoresheje ikarata Nickel uti none mbega ivyo bigiye kutwungukira iki ubuzima bugiye koroha mu kutagendana umukagato w'amafaranga ku mufuko wavubura n'abagizi ba nabi bakayakwiba ikindi congeye ko kuri ico nuko ushobora kubikora amafaranga yawe kwishami ryo ryo ryose rikwegereye rya BCAB utirura ruhishwa no gutonda umurongo ngo havushikirwa warushe ibanki BCAB kumwe namwe aho muri hose shika mu iterambere na BCAB reka tugaruke twerekeze ku mugabane wa Buraya neza duca muri English Premier League igaro ryako rirarangira ku munsi w'ejo w'Imana hari kugenekerezo rya 24 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 Arsenal the Gunners inyuma y'imyaka kuri 22 bariko baraterwa igikombe cyabo kigira burya kigira 14 kigira 14 muri rusange mugabo kuva Chelsea Premier League ni kigira 4 bako imbere ko cyitwa Premier League batwaye 10 inyuma ko cyitwa Premier League batwara ibigera kuri 4 nuko ni Arsenal yaje kuba gitwara isumba umugwa Manchester City mu kanya cya kabiri amanota agera kuri 7 yose muri English Premier League saison 2025-2026 byagenze gute uravye kuva sezitangura abafana ba Arsenal biraza ko bari bazi ko n'ivyandi byo baheza mu kanya cya kabiri urumva ko hayazi imyaka itari mike baheza mu kanya cya kabiri ubwo no munsi bije kuba bihinduka je ikintu hanini nshaka kuvuga ko ibintu byo kuvuga ngo ni baheza ari mu kibanza cya kabiri ngo turamenyereye umva haraciye saison 3 zose zikurikirana ari ikibanza cya kabiri ntabwo ikintu kimwe nshaka kuvuga ko sinzi ko
uwitwa Mikel Arteta ashika muri Arsenal hari igenekerezo rya 20 ukwezi kwa 12 2019 neza ko umenga tariki nyene yaje kuba asanga ekipe iri mu bihe bibi kabisa yana igeze hatemba umenga ari vuye kuri Emery Unai hacabaza waje kumusubira sinibuka izina ry'iwiwe ahamacaraza rero Mikel Arteta abona ko yaje sezo zibiri za mbere nta nuko bakinye Europa League baheza bari muri mu kibanza c'8 hama cava ku kibanza c'8 direct ku kibanza ca kabiri kandi sinaza ko nimba ari nka Chelsea cyangwa Manchester United sinaza ko wogira sezo zibiri zikurikirana uri mu coach mushasha ugarukira mu kibanza c'8 ukagumaho ntibishoboka kuno kuntu uburongozi bwa Arsenal bwaje kuba buha icizere Mikel Arteta ariko kandi na Mikel Arteta ntaze kuba aba ubwiwe avuga ati karambanye noneho ikibazo c'8 incuro zikurikirana ndaje mu kibazo ca kabiri bariko bararantuka noneho sinereko ibikombe imyaka 3 ikurikirana ikibazo ca kabiri ukaza kuba utena tete uno munsi naho ne yagomba rangize mu kibazo ca kabiri sinzi ko byibuka neza ko nta kwezi guheze tuvuga yuko Manchester City ifise ibice bigera kuri 70 Arsenal ifise ibice bigera kuri 30 hano nyine muri City zarukomeza mugabo akabandanya nyine yemeza ashami icizera abakinyi gushika yaho basubira bakaza bakaramversa ikaga ku kibazo ca mbere nako ni icizere cyaje kwa kiba kurande rw'uburongozi bwa Arsenal ariko kandi ni icizere gikomeye cyane kurande rw'ubutwa Mikel Arteta no munsi naza ko nkamwe barafise finale ngira ngo tuzoza ko twigaruka ko mu minsi iza finale bazoza ko bakina n'umugwa PSG muri Champions League nkamwe za ko twara kino gikombe ntankeka yuko hari abafana bamwe ba Arsenal boze ko bavuga yuko Arsenal nimba ari umukoce mwiza yaje kwigira n'uwitwa Mikel Arteta bakaza kwa bibagira gato utwa Arsene Wenger anako ni icizere gikomeye cyane naza ko tuwo turabona yuko muri Premier League kuri Manchester United kuri Chelsea the Blues anako haguma hari rotation y'amamenyereza hava uno munsi uyu hakaza uyundi hakaza uyundi anako kugira ngo hamare sezo zitatu biba bigoye cyane naza ko ni icizere gikomeye cyane kurande rwa Arsenal naza ko shaje ko kibafasha kuza gushika kuri no ntsinzi yo gutwara igikombe ca Premier League haciye imyaka igera kuri 22 hari abafana mu Arsenal bavuga ati nibaza ko iyo mvuga yatangiye kuza imbere yuko Man City bahambije ikaje imbere n'inzi nkino za nyuma za Premier League hari abavuga ati sha nubwo byoshika Mikel Arteta agatwara igikombe yoca agenda naho nyine nta cyizere ubwo ndamubwira yego nibaza yuko abafana baba bafise ibishobisho baba bafise icyo bo ikintu bashaka igikombe ni kubona ikipe yabo irikira shining hirya no hino uno munsi nje ko arababo nibaza ko je ku bwanje hari amaerere yaje kwakugwa na Mikel Arteta ku bwanje no vuga ko no yashaka kuri Mikel Arteta hari bimwe mu byo twabona yuko twebwe nk'abantu bari hanze twabona ko ni erere kuri Mikel Arteta yakora amaerere kandi nivyo ngira ngo twese turabizi hari igihe rimwe Mikel Arteta ashaka gukora ibintu kana yuko kame ntitwoza ko tubibona kuri Jurgen Klopp ntitwoza ko tubibona kuri Carlo Ancelotti canke Pep Guardiola mugabo twibukanye yuko hajya burya Mikel Arteta equipe yaje kwamenyereza nka equipe nyene ni Arsenal niyo equipe yaje kwahera yaravuye ku assista kwa Pep Guardiola nivyo Pep Guardiola numwe mu amenyereza navuga beza isi yaje kwa imenya mugabo ivyo ntibihagije kugira ngo uze kuba uredinga equipe ngo uze uyihesha igikombe saba amenyereza benshi twaje kwa tubona bava muri equipe B canke kiretse nka Zidane abenshi niba bakunda gufatira bakarore yavuye muri Castilla agashika muri Real Madrid ugasanga ari kare twaneza si benshi twaje kwa tubona ko neza ko nuno musi kubona hari abantu baje kuvuga yuko atoza kuba bandanya amenyeza mu Arsenal byukuri bari bafise rezo ko hari match menshi aje kwatakaza na yuko byamuvuye ko abafise arafise abakinyi bose bari ngaho onye mugabo byaje kumva ko byukuri ugasanga abafana bagiza ugashavu cyangwa abandi bantu bose muri rusange bagiza ugashavu bavuga naho yo twara Premier League naho twara Champions League ntarakwiriye kwandanya amenyeza mu Arsenal mugabo turavye ivyo yaje kwakora byukuri mu Arsenal nako numwe mu bamenyereza Arsenal okeretse ntitwaza kwa tumugenya na Petete na Arsene Wenger ariko numwe mu bamenyereza beza Arsenal aje kwigira yani Wenger iyi season yiwe igira gatandatu Arteta igira gatandatu muri English Premier League yego ni season ya gatandatu iratwaye ikombe cyo cyanditse eske uje kurana ko uno musi niyo menye ikombe cyo cyamenye ikombe Premier League yego niyo menyereza wa mbere muri Premier League amaze imyaka myinshi mu kendo uno musi Pep Guardiola yamaze kuva
nivyo no musi ni Arteta amaze imyaka igera kuri 6 muri equipe imwe muri equipe imwe abandi urumva ni imyaka 4 muri equipe imwe ba Marco Silva n'abandi uno musi turashobora kubona Mikel Arteta uravye izi 6 ariko araho mu Arsenal akavuga ati turashobora kumwitega bo ntitwovuga ngo nka Arsene Wenger naga ku zijya ni roko zizofutwa mu myaka myinshi cyane iri imbere mugabo avuga ati nk'iyi Pep Guardiola imyaka 10 amaze muri Manchester City ndaguha akarorero ana 6 Wenger akoze muri Arsenal na 6 Guardiola gize muri Manchester City ana ko bose namenyeza beza mugabo ibyo abantu ibyo bahaye imigwi yabo biratandukanye rero na Arteta nibaza ko nk'uha akarorero ndaguha akarorero gasanzwe yoza kuba aha Champions League mu Arsenal uzi yuko tubabaye umwe mu bakoci beza Arsenal yagize nitwoza kwa turaba yuko ngo yamaze imyaka igera kuri 6 muri Arsenal nta gikombe cha Premier League aratanga Berazi ndaguha akarorero wazi ko witwa Diego Simeone nazi imyaka amaze muri Atletico Madrid bon peut-être ngira ngo umuntu acavuga ni kwa ko abarika arahangana na n'ikigatanya Real Madrid abarika arahangana n'ikigatanya FC Barcelona mugabo nawe amaze imyaka myinshi cyane muri Atletico naza ko nimba afise championnat nimwe neza ko nimwe ko iyindi neza ko atari bwabo umukoci wa Atletico rero neza yuko kumara imyaka myinshi muri iyo equipe ahubwo ararambega yayivanye ayigajije he uno musi twa turaraba Arsenal ni imwe mu equipe mbere wanashima no ku mugabane wa Buraya ateranye ubwoba nimba ari muri Champions League nimba ari muri Premier League nako niyo equipe uravuga ati ndagiye guhana na Arsenal ndagiye kuba no mu gukomeye uno musi ayikora barawukrasa mu bikomeye uno musi kiyagura eragerageza kugura abakinyi bakomeye hariho akantu witwa Wenger akunda kuvuga yavuga ngo we don't buy stars we make stars ngo ntago ntibagura aba star ahubwo bo barabakeya bakeya aba star mugabo ako kantu Tetera yaragakuye mugani yagakuye mu buryo buri negative yagakuye mu buryo buri positive kuno musi baragura Declan Rice imiliyoni zirenga ijana kandi arako nimba muguze miliyoni zirenga ijana no musi ntaho baye ko deal ya Declan Rice yaje kuri flopping numwe mu master class wa Arsenal mugabo ariko kandi erafise nabo bakinyi bavuva muri academy Bukayo Saka n'umwana yavuye muri academy no musi turabona witwa Max Dauman n'umwana yavuye muri academy hari witwa Ethan Nwaneri yavuye muri academy hariho Lewis Skelly nako abo bose nabana bavuye muri academy kandi urako ariko abakinisha mugabo ntiyaje kwafuta kakanu ka Arsene Wenger rero nazo ko turavye aho yayikuye turavye naho yayishikanye ni mwiza ariko kandi urabe mbega muri iyo myaka 3 yaje kwa arangiza ari mu kibanza ca kabiri ni Arsenal yaheruka ryari kuza kwa irangiza mu kibanza ca kabiri yaje kuba akoresha amafaranga naguti kwa yaje kuba akoresha amafaranga menshi no musi kare tubonye umukinyi waguze miliyoni 60 tukaba arakazi gakomeye cyane ariko ona ko yaje kuba yikura ahantu hasi aza kweshira hejuru no musi niyo iri kibanza ca hejuru mu kibanza ca mbere iri mu kibanza ca kabiri ego uno musi ni Mikel Arteta Pep Guardiola avuye muri Man City niyo menyereza yakora novuga ngo Premier League yasa ni wigoresha cyane Chelsea basumenyereza mushasha Manchester United ni mumenyereza mushasha ni mushasha Tottenham Hotspur ni mushasha imigwi yose presque ikomeye yose banamenyereza bashasha tuvuga ko Mikel Arteta na Arsenal yiwe bagiye gufata Premier League mu myaka ingahe iri imbere ahubwo gusa ikintu abafana ba Arsenal bakoresha mu mitwe no kumenga cyo kibanza cyabona mu Pep Guardiola na Man City Arsenal nigiye kujamo Teta na Arsenal nigiye kujamo kumva kare bose bazavuga ati Pep Guardiola yafashe Premier League ni yiwe twebwe tuza tugwana na City gutwara igikombe burya buri mugwi wose muri Premier League kuvyo twe twabonesha amazi nuko wabuzi yuko sezitanguye nzogwana Manchester City mu gutwara igikombe kandi byo kuri niba wibesha kuko turavye na bon nibaza ko ya 2025 bo Liverpool twari igikombe bari kumwe na Ancelotti anako buriya baza bavuga ati tuzogwana Man City kugira ngo tuzo kwatwara kino igikombe no musi naza yuko nivyo hariko aravugwa yuko ashobora kudutwa Enzo Maresca bitaramenyekana ijana kwijana mugabo niwe ariko iravugwa cyane naza ko nivyo yaramenyeje Chelsea yarabaye no muri Manchester City mwana naza ko igihambaye cyane no musi naza ko bazoza kubashira amaso menshi cyane kuri Mikel Arteta ndetse na Arsenal nuko abafana ba Arsenal naza ko dusuye kubakeza kandi naje ko mbona ejo mu Burundi bariho abafana ba Arsenal mugaje ko mbona ejo mu gihugu ca
Kenya, Uganda, muri Nigeria. Kenya uravye abafana Arsenal bari mu barabara bavuga ati ni manifestation Benshi n'ahantu kabisa, bakunda kuba benshi. manifestation n'imisi bavuga ati ni manifestation Yeah. ubwo ubona ko nyuma za Arsenal benshi cyane buzuye mu barabara urumva ko hano mu Burundi nibaza ko naho nyene biriho Bon, peut-être nga mu Burundi si benshi cyane mugabo bazi je naje kwangira icyumviro kimwe. Est-ce que yindi mu bitwaye igikombe cya Premier League ahantu kuntu twaje kwa tubona abafana twaje kwa tubona naza ko Arsenal muri Premier League ni imwe mu bifisa abafana benshi Cyane. benshi non seulement i Londres cyangwa mu Bwongereza ariko ku isi yose twaje kwa tubona bamwe mu bantu benshi abaririmbyi meya wa New York aba president benshi b'ibihugu aba premier ministre bose baragiye n'intsinzi ya Arsenal. uziko na president wa FFB yari yagiye kora match nawe asanzwe ari umufana wa Arsenal. nibaza ko si yonye hari na match ya Ligue des Champions Arsenal sinzi ko Arsenal nanjye yari yagiye kuyira nibaza ko kuva atogwa nibaza ko ari nka 2020 cyangwa 2020 cyangwa 2020 sinibuka neza. Nibaza ko kuva atowe ngo arongore FFB aramaze nko kuja kuri ku byo twaje kuba tubona nk'inshuro nka zirenga zitanu hafi zitanu nako yagiye kora match Arsenal nako nawe Arsenal umufana wa Arsenal. ni naje ko ni image usanga uvuga ati kumbe hari abafana ibihugu vya Kenya Uganda bono mu Rwanda ariko arakomeye no mu Rwanda irakomeye cyane gose nibi vya Visit Rwanda urumva ko abafana baca biyongera cyaba benshi urumva ko mu Burundi nibaza ko tuzoronka akanya ko kubigira mu Burundi bako bariho mugabo baracari baki nibaza ko bari baki biracyafisa mugo no musi ko baje kuba batwara champion ko baje kuba batwara ikombe nibaza ko barashaka kuronka abandi nibaza ko biyongera none urazi abantu bose mwahura bambaye jezi ya Arsenal uri umufana wa Arsenal ngo yarayitsinze urumva n'udasanzwe yikunda bati yarayitsinze kwako nibaza ko yaratrendinze cyane gutwara champion kwa Arsenal ukuntu bari barindira imyaka myinshi nibaza ko byaje kuba bitrendinga cyane mugabo Liverpool nimba 2021 2026 ni ukagiye yaje gutwara coupe nabone haraci imyaka igera kuri 30 badatwara Premier League mugabo nako ntibyaje kuba bitrendinga nkuko no munsi tubona Arsenal yaje kwitwara igikombe hamwe bitrendinga cyane ahubwo baziko yaje kwitwara igikombe bon yaje kwiheza saison itaronse carton rouge muri Premier League Arsenal batanatsinze igitsinda na kimwe muri gol rya David Raya ndetse n'abagenzi biyo biciye kuri penalty match 38 ni peje more iyo onye Arsenal abantu benshi nivyo baje kuba bafatira ku mwanyaza ko neza ko nimba yaje kwitwara kino gikombe 60% bo bikesha defense na David Raya. Nuko reka nibaza ko ikiganiro cyacu cy'uno munsi twokigarukiriza hano dushimire mwebwe mwese mwadukurikiranye harekede kana bona akana agomba kuvuga kari kuri Manchester City. Eske ukugenda kwa Pep Guardiola ntiyo bari ihera rya 6 ya Manchester City? Baraza ko ni ibintu bizoza kuba bigira impact nini cyane kuri Manchester City. Nuko Pep Guardiola agiye na generation yamufashije ya yindi yose musanze irasambutse ikirasambuka Silva agiye nibaza ko ni Johnston yaragiye Kyle Walker yaragiye Kevin De Bruyne yaragiye Silva yaragiye nibaza ko ni ibintu bizosaba gusaba kubaka system nshasha nimba Renzo Maresca azoza nivyo arazi City yarimazemo umwaka cyangwa imyaka ibiri ari mu Jean Pep Guardiola mugabo nibaza ko ibintu bizomusaba intuze uwo musaba n'abandi bakinyi bace basigara mu maduti kuvuga ati jewe cizere Pep Guardiola afitiye eske kizobandanya kuri Maresca uwonye aronsa ama offer ashaka kugenda tuko turumva Rodri Real Madrid ishobora gutanga offer kandi bigoye ko ashaka kuyihofiza no musi Rodri yoza akagenda no musi hoza abandi nibaza ko ni system indi zo kubakwa kuri Enzo Maresca azofata kandi kanya ho gushobora kugira bo nivyo Pep Guardiola agiye kubo aravuye muri Man City bugabo azoguma afise touch muri Man City azoba ari mu consultant muri City Football Ground biva ni equipe irimwe ni community irimo ama equipe menshi ya Man City umva nta influence azoba afise kuri equipe nta mugabo bo muri rusange naza ko ni ikintu kizosaba kubaka system nshasha kubaka equipe nshasha gushiramwo iyo culture de la gagne Pep Guardiola ya créer yajya muri Man City umva ko twivuga tutwenga mugabo buriya igenda rya Pep Guardiola ivyo gikino ninde cyane muri mu Rwanda igikombe ca Premier League muri ino myaka yindi igiye kuba itangwa kuko anako buriya ahantu hose Guardiola yaciye yarafise ako kantu nimba ari uburozi bwiwe sinzi ibintu akoresha mugabo yarafise ako kantu kuko aza kwiganzira umenga arashaka gukumira abandi
mu bikombe turavye muri FC Barcelona turavye muri Bayern Munich urabona ko no muri Manchester City yaje kwamara umwanya muremure urabona ko hose yagenda umenga arafise uko kwiganza yenaza ko iva ryo muri Premier League bishobora kuba ari igomba kugura imiryango ayandi ma equipe ariko kandi nibaza ko ni na 6 zo ziragabanuka buke buke iyo 6 twari tumazemo imyaka 6 imyaka 8 ya muri Manchester City zizoza kwigabanuka nuko ndagushimiye nanje nibaza ko twoshimana n'abadukurikirana bose nanje ndabashimiye ndabahe mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu bitandukanye aho musoje mudukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi canke kuri Star Times ndetse na SNB mugire aho muba mubahwe aho